yamuhaye yashizemo Yuda. Yuda yarafise umurimo wo kuzosoza amasezerano ya Yesu. Iyo Yuda atahaba, Yesu yari gusoza amasezerano. Kandi twari gufata utagize iki? Twari gufata utinje mu masezerano. Imana idushira imbere ba Yuda tukajana kugira ngo abari babazosoza amasezerano. Yakinye muri filime ya Yesu. Muri ico gihe hari mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 970. Yari umugabo akiri muto, afise imisatsi yirabura ariko kandi afise n'ubwanwa buke. Gusa uyu munsi uyu mugabo yakinye yitwa Yuda. Numusaza arakuze cyane, afise imisatsi yerekana koko kuvyukuri ko ashobora kuba ari umuhanga. Ahubwo nubwo umurabira inyuma asa n'umuntu ashobora kuba afise ubuhanga mu bijanye n'utugenegene. Uyu mugabo yakinye yitwa Judas Iscariot muri filime ya Yesu. Uyu munsi ari hehe? Abayeho gute? Akora iki? Noneho uyu munsi afise imyaka ingahe? Niba wifuza kumenya urukurikirane rw'abantu bakinye muri filime ya Yesu, iyi ni intango kubakinye muri filime bose. Reka duhere kuri Judas Iscariot uyu munsi. Rero aha ni kuri Mahango TV wahashitse. Nawe jewe nitwa Abel Wiringimana nk'ibisanzwe. Reka tugendane. Tira gatebe nyabuna wumvirize izi nkuru z'aba bantu bakinye muri filime ya Yesu. Aba bantu bakinye iyi filime barabaye barurangiranwa. Ahubwo nyabuna nizera ko na wewe ushobora kuba ufise ifoto y'umwe muri bo imanitse mu nzu yawe. Ndaguhaye ikaze rero muri iki kiganiro. Ariko rero imbere yuko dutangura, reka nyabuna mbane ndakwibutse yuko icyo usabwa cyo kubera na ciza ko ari uko wobanza ugakora subscribe kuri YouTube channel ya Mahango TV kugira ngo ntuzocikwe n'ikiganiro na kimwe mu biganiro tugiye gukora by'urukurikirane bivuga ku buzima bw'abakinye muri filime ya Yesu. Abantu benshi bagaragaye muri filime ya Yesu ugiye kubiraba n'ubundi n'abantu basanzwe bakomakomeye mu ruganda rwa sinema. Bamwe barajanywe muri Hollywood muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abandi nabo n'abakinyi ba sinema bakomeye hari Tel Aviv muri Israel. Ku by'ukuri ibi biratandukanye cyane nuko benshi biyumvira ko abakinyi ya sinema abenshi muri bo batakiriho canke kugira ubu benshi muri bo bamaze gupfa. Gusa niba nawe uri mu biyumvira ibi nuko no kugira yuko wibesha cyane, kuko ndakubwiza ukuri abapfuye nibo bake, abakiriho nibo benshi. Gusa kandi muri aba ndakubwira hariho n'abakiriho ariko kandi bafashwe n'ingwara zitandukanye batagishobora kuba bokina mu ruganda rwa sinema. Muri aba batagishobora gukina no kubwira ko harimo n'uwakinye ari Yozefu, ari we yakinye ari se wa Yesu Kristo, akaba n'umugabo wa Bikira Mariya. Uyu rero reka tubanze tumuvugeho gato hanyuma tuze guhereza kuri Judas Iscariot. Ubu uyu mugabo Judas Iscariot ari umugabo yibereyeho neza, yiryoheye ku vy'ukuri, ubona ko afise ubuzima bwiza. Uyu mugabo rero Yosefu Shiloki ni umugabo w'umunya Israeli ariko kandi afise inkomoko mu gihugu ca Iran. Gusa rero nubwo afise inkomoko mu gihugu ca Iran, ubuzima bwiwe bwose yabumaze mu gihugu ca Israeli. Uyu mugabo Shiloki yakinye ari Yozefu, akaba n'umubaji w'umunyantege nke mu buryo bwo kwerekana akazi akora mu buryo budateye imbere, ariko kandi hari no mu buryo bwo kugira ngo yerekane ukwizera k'umuntu akora ibintu biciriritse no kurinda Mariya kuko yari kuvyara umwana w'Imana. Uyu mugabo Shiloki muri Israeli ntabwo ubuzima bwiwe bwaranzwe no kuba umuntu yakinye muri filime gusa ya Yesu, ahubwo nyabuna yaranzwe no kuba ari umukomedie. Yari umukomedie akomeye cyane muri Israeli, muri kariya gace yarazwi cyane gukina filime zisekeje abantu bakabikunda. Uyu mugabo Shiloki kandi yakunda gutumirwa mu biteramo byateguwe byo guseka nka bijya bya Mutima, Gasore hamwe na Kigingi wamubona mu gihugu cy'u Burundi. Uyu mugabo kandi yabonetse mu bikorwa byo guharanira uburenganzira bw'abayahudi n'abanyapalestine bagomba kwinjira mu gihugu cya Israel kuhaba nk'abantu bahoze bahaba nyene mu bihe bya kera. Uyu mugabo ngo yumva ko abantu bakwiye kuba muri Israeli batagira ivangura ariko kandi bafise n'ubwisanzure atavyamoko, umuntu wese abaho uko ashatse. Ni nayo mpamvu imbere yuko uyu mugabo apfa igihugu ciwe cyaje kumushimira nk'umuntu yagize uruhara mu kugira ngo ateze imbere imibereho y'abene gihugu bo muri Israel no kuba yaragize uruhara rwo guharanira agateka k'abene gihugu b'abanya Israel n'abanyapalestine nk'uko nabikubwiye kugira ngo baje kuba mu gihugu cya Israel nka gakondo yabo. Uyu mugabo rero mu mwaka wa 2009 yahaye igihembo cy'iserukiramuco agiherebwa i Yerusalemu cyitwa Jerusalem Film Festival. Iki kandi akaba yagihawe kubera uruhara yagize muri filime mu gihe cy'imyaka irenga 40. Uyu mugabo kandi bamuhaye igihembo cyitwa Ophir Award. Iki gihembo kimeze nka Oscar muri Israeli. Iki gihembo akaba yagihawe kubera ko ngo afise ubuhanga butangaje mu gukina filime. Imyaka yiwe ya nyuma ku by'ukuri ntabwo yari yoroshe. Shiloki mu minsi yiwe ya nyuma yagwaye kanseri, ayigwara
amara igihe kirekire mu mutuzo kandi ntivyamubujije ko guma yinanata akaguma aboneka mu bikorwa bijanye na sinema ndetse n'ibijanye n'umuco igihe cyose yababonye akanya. Uyu mugabo yitavye Imana itariki 11 z'ukwezi kwa kane mu 2011 igihe yitavye Imana yari afise imyaka 69. Uyu mugabo igihe yamara gupfa umushikiranganje w'imico muri Israeli yavuze yuko Shiroke yari umugabo w'imitima myinshi. Yavuze ko uyu mugabo yari umuhanga akaba impirimbanye mu vy'amahoro kandi akaba n'umugabo yakunda abantu. Ngubwo ubuzima bw'umugabo yakinye ari Yozefu muri filime ya Yesu. Ni umugabo yemeye korera inda itari gwiwe kubera ko iyi nda yari iya Mwuka Wera canke iya Mutima Mweranda kandi akavyemera ataguhiga imanga. Ubuzima bwiwe nuko bwagenze. Reka tuje kuri Judas Iscariot. Uyu mugabo yakinye ari Judas Iscariot yitwa Ari Hehe. Uyu mugabo aracyafise amateka akomeye muri Israeli y'ubu ngubu kubera ko n'ubundi aracyakina film. Uyu rero akaba atandukanye cyane n'uwakinye ari Yozefu nkuko twabivuze we yarabanze kwitaba Imana. Uyu mugabo Judas Iscariot yagize ubuzima burebure muri filime yo muri Israeli haba imbere ya kamera hamwe n'inyuma ya kamera. Nkuko nabikubwiye uyu musore akiri umwana muto yari umusore mwiza afise imishatsi yirabura nkuko nari nabikubwiye, ariko uyu munsi umugabo afise imisatsi yera yarameze imvi zimara kuba nyinshi, ahubwo n'ivy'ubuto uyu munsi abibona nkuko abandi bose babibona iyo bashaje. Uyu mugabo Ari Hehe nk'umuntu wese yakinye filime ntiyagumye gukina mu bya filime gusa, ahubwo nyabona yarabaye no mu director wa za filime hariya mu gihugu ca Israeli. Igihe hari hagati y'imyaka y'igihumbi kimwe n'amajana 980 n'igihumbi kimwe n'amajana 990. Uyu mugabo yaje ku directinga filime zikomeye cyane kandi zanakunzwe zamenyekanye cyane, aho nko mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 988 yayoye filime yitwa The Farmer of Avia. Yayoboye kandi filime yitwa Under the Dominion 3 yo mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 994. Izi filime kandi uyu mugabo yayoboye ni filime zakunzwe cyane mbere zinahabwa n'ibihembo, nkaho yahawe igihembo cyiswe Silver Bill Ibe. Ikindi gihembo yaherewe mu gihugu cy'Ubudage kubera ko iyi filime yavuga ku kibazo c'abana b'impunzi, abana babaye abimukira inyuma ya kabiri y'intambara y'isi. Uyu mugabo Ari Hehe ni umuntu yakomeje gufatwa nk'icitegererezo mu ruganda rwa sinema cyane cyane hariya mu gihugu cya Israel. Uyu mugabo kandi Ari Hehe ni umugabo yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 940, bivuze ko uyu munsi afise imyaka 85 y'amavuko. Ari Hehe kandi ari we Judas Iscariot. Uyu mugabo numwe yari afise irole yo kwibonekeza neza nkuko ari umuntu mwiza kandi kuvyukuri uyu mugabo yari indyarya. Uyu ni umwe mu bagabo bagurishije Yesu Kristo ibiceri 30 hanyuma Yesu abambwa ku musaraba. Ni umwe mu bakinyi benshi bazi ko ari nk'umugome, cyane cyane ko hariho abantu bamwe bazi yuko biriya ari byo vyanyavyo. Uyu munsi bakaba bamufata nk'umugambanyi, akaba ari bagambaniye Yesu Kristo abantu benshi basanzwe bizera. Ariko kandi usivye n'ivyo hariho n'abantu bamwe bafise imitekerereze yagutse babona ko yakoze ikintu gikomeye cyane yatumye Yesu Kristo ikintu yari yaje gukora ku isi gisohora kubera ko yamugurishije hanyuma akabambwa ku musaraba nkuko byari byaranditswe. Mu njamake y'ubuzima bwa Judas Iscariot canke Ari Hehe, uyu mugabo akavukira muri Israeli mu gace kitwa Hadera, agakina muri filime ya Yesu mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 979. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 980 ndetse no mu bihumbi 2000 uyu mugabo yabaye director w'amafilime ndetse aba n'umwarimu wo mu bijanye n'utugenegene canke ubuhanzi. Aho kugeza uyu munsi uyu mugabo akiriho ni umusaza, akomeje kandi kuba umwarimu ndetse kandi akomeje kuba icitegererezo mu bantu bose bakina sinema hariya mu gihugu ca Israeli. Uyu musaza ni umukiri hariya muri Israeli kandi n'ubu aracyari umuhanzi. Abateguye iyi filime ya Yesu igihe bayikina bashaka ko abantu benshi bazoyikinamwo bazoba bava muri Israeli, cyane cyane i Galilaya hamwe na Nazareti. Abantu rero baba muri kariya gace bari bafise uruhu ruhura neza na neza nuko byavugwa muri Bibiliya, kandi akaba ari navyo bagomba gukina kuko ari byo byari byanditse muri Bibiliya. Ibi rero vyatumye bahitamwo abakinyi principale bava muri kariya gace nka Yesu, Yozefu hamwe na Maria ndetse n'abandi bakinyi muri iriya filime ya Yesu bagiye baboneka cyane. Ibi rero vyatumye baza kuyikinira nk'ariya nyene i Galilaya hamwe no muri Nazareti kugira ngo ibintu byavugwa muri Bibiliya bise neza na neza na background bashaka kugira ngo berekane yo muri ico gihe. Nguko ubuzima bwa Judas Iscariot uko bwagenze nuko bwifashe uyu munsi. Reka ndagushimire we twabanye kugeza kuri uyu munota. Birashoboka ko kandi hariho abandi woshaka ko nzokubwira ko ubutaha. Jewe twabanye kugira kuri uyu munota nitwa Abeli Wiringimana nk'ibisanzwe. Ndagusaba ngo ukore subscribe kuri YouTube channel kugira ngo utange umusanzu wawe no hanyuma uzobona ibiganiro nk'ibi. Imana iguhe umugisha.